tuko turumva amajambo y'Imana turi mu ishure kugira ngo twige tumva turi kiganza mwene data kugira neza kugaragare muri wewe. Uko niko rukundo dutwiye kujana uku kugira neza kube mu muntu. Kubera iki tunaniwe naho tuba tunaniwe nk'abari muri école primaire, none kaminuza niyaza uyica imbere gute? Ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima. Turi mu bihe bibi, turiko turezwa tugomba kuja mu ijuru, mugabo tugeze mu bihe bibi. Imana irakoze kwisuye kandi kutugirira neza, kugira ngo dusubire twibukanye dusangire amajambo y'Imana muri ca cete Paulo yandikisha ishengero ry'i Korinto. Turasoma ajya muri kiya gice ca 13, turasoma kuri rya murongo wa 4. Ingabire iruta izindi naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko ntagira urukundo noba ncitse umuringo uvuga canke icuma kivuzwa kigasama. Kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana, nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, kandi naho nogira ukwizera kose, nkashobora gukuraho imisozi, ariko ntagira urukundo noba ndubusa. Murongo wa 3, kandi naho notanga ivyanje byose ngo ngaburire aboro, kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe, ariko ntagira urukundo haco vyoba bimaze. Urukundo rurihangana, rugira neza, urukundo ntirugira ishari, urukundo ntigwihayagiza, ntigwihimbaza. Imana nidufashe. Turakwiye kuvuga gusa urukundo rw'Imana, tuvuge n'urukundo hagati yacu. Hari urukundo rusanzwe ruriho, kugemurira mugenzawe, gusuhuza umugwayi mugenzawe, n'abandi abapagani baranabikora nabo nyene, kuko n'urukundo ruduhuza muri ibi cange n'ibindi. Ariko twebwe tugomba kwiga urukundo rutwamukako, rukagira icamwa gishobora gutera uwundi muntu, kikamuzana ku Mana cange kigahesha Imana icubahiro, mugabo kivuye muri wewe. Twasomye aha, ndiko ndasoma ku majambo gutangura ku murongo wa 1, n'amajambo meza cyane. Mwumvise abantu bafise ingabire zitandukanye, kandi muri mwese aha Paulo yariko aravuga nta muntu ngo afise ingabire zose. Eka aha ku murongo wa 2 n'uwa 3 bavuga ibintu vyinshi cyane bikomeye, akamenya amabanga yose y'Imana. Nta uriho muri twebwe, ariko akavuga ngo adafise urukundo ngo nubusa gusa. Naho yotanga ivyiwe, hagagera naho aturira umubiri, agafata umubiri we akawuturira kubw'umuntu kanaka, ngo ariko atagira urukundo ngo naco bimaze. None ntanzi ivyanje vyose, none ugo si urukundo? None ko Bibiliya bitubwira ngo naco bimaze? Ariko rero urukundo rero nyarukundo rumwe rutwiga ku Mana, niko tugomba twiga ku Mana, kuko Imana yoyo ntiyabivugisha umunwa, yarakoze, kandi muri iyo hamukamwo ibintu bikomeye. Muri iyo ivyo bintu nivyo twigana kugira ngo tube nkayo, duse nkayo. Urukundo rurihangana. Nushobora kuba umuntu w'inkazi utihangana ngo uvuge ngo urafise urukundo, oya ntibikunda. Muri uku kwihangana niyo hagaragara mu rukundo. Ijambo rigira ngo urukundo rugira neza. Ku bantu bakunda kuvuga icongereza, nariravye mu gitabo c'icongereza, riravuga neza kurusha mu Kirundi. Bavuga ngo urukundo ruri kind, ni ikintu gituje kugira neza. N'umuntu sinumva ingene no musobanura uyo muntu ari kind, n'umuntu muri we aratuje, kandi mu gutuza kwiwe agira neza.
urukundo rugira neza. Reka dufatanye aya majambo abiri yo mu Migani 19 kuri 22, hanyuma tuce tuja 31 kuri 26. Imigani 19 ku murongo wa 22. Ineza y'umuntu nitumagira gute? Akundwa. Wova mu mworo hakuba umubeshi. 31 26. 31 Iyo ateranuye akanwa avuga ivy'ubwenge, icagejwe c'ineza kiri ku rurimi rwiwe, Imana nihabwa icubahiro. Hari abantu bagerageza kugira ngo bumve yuko bokunda, oya. Kandi hari n'igihe ushobora no kugerageza kugira ngo wigane kuko ubona undi muntu akundwa. Umuntu ntapfa gukundwa, umuntu akundwa kuko hari ineza bamubonamwo. Ukaza wumva ngo mu rugo kwa kanaka ngo harakunda kugendera abashitsi, abantu barahakunda no kuhafungura barahakunda, ukaba wumva mu nzu yiwawe nta n'umuntu atumberayo. Aha Bibiliya ivuze ngo ineza y'umuntu niyituma akundwa. Ibyo birabaho, umuntu akabaho ukabona mu rugo rwiwe niho barahahurumbira, kandi ugiye kuharaba suko hari ibyo kurya byinshi, suko hariho ubutunzi bwinshi, suko hari ibintu byinshi bakurikira, nyamara usanga n'uyo muntu hari n'umukene, ariko ineza yiwe nituma abantu bamuhurumbira. Ye mugiyiwe agutekera akarengarenga urarya. None ntibasimbye ahantu hari inkoko ko banatumbera aho hari inkoko nuko zitamota. Ariko ni ineza iba mu muntu, ineza y'umuntu, kugira neza k'umuntu, uru rukundo ruri mu ineza niko rutuma akundwa. Hari umukristo umwe nibihe biheze yarambabaje, ariko sinagomvye kugira ngo umuntu amubaze ibibazo byinshi. Murabona aha twese tuze hano, aha tuje twuzuye ibintu bitandukanye. Hari uje ngaha afise ishimwe ry'uko Imana yamukoreye ibitangaza. Hari n'uje ngaha yabwiriwe yaburaye ariko arasenga Imana araha nyene, Imana yo mwijuru araba mwijuru ndabiconke. Hanyuma rero mwene data yavuga ati jewe naragira hano nkakubitwa n'inzara, ubu Imana yaramugiriye neza, yemwe afise amahera menshi. Aca nibaza izo nzu yatonzemwo, ati nkagenda ngasenga Imana naburaye, harunirwa nsigaje udukomezi tunjana ahantu hangahanga ngahabiri, ngaca mbwira Imana ndagiye gutonda muri iryo nzu ya wa mukirisu, mpora ndamubona avuga neza, kumbure Mana ntiwemere ko ndaburara. Agaca atumbera ngo atumbera muri iyo nzu y'uwo mukirisu, nabwo ntiwo mukirisu ntunamuvuge ntibikenewe. Agaca shikayo ngo kuva saa moya nkicara tukaganira amajambo y'Imana, aho namenye ko dutege nsigaje duke. Nabo bagaca barindira mpaka saa 3 amajambo y'Imana agahera, tugasenga bigahera, ubugari bwacumbwe kandi nabwumvise. Ati saa 3:30 bagaheba ngo bakabwira umukozi ati shira kwa makara hejuru y'ubwo bugari. Ntanyuma bigaca bigenda gute? Nkaca nkubita igisabisho cyo gushima. Emwe mwabakenyezi mwe, umuntu yo afise iyo ngeso. Je nibaje kusingaha. Ati bahejeje wa muntu w'Imana ngo gaca senga ntimana yo mwijuru urahezagira baba bantu, kandi bakemera iyo mugisha. Aho kuzana burya bugara buvugireko bagaca bamureka. Ati nkaca ntaha, ngataha taco mfise, ngataha n'inzara, kandi aho nyene nta kindi cari kintumberejeyo, nari ntumberejweho nuko numva uko bongaburira. Mugabo ndi umurundi, nta murundi avugirira indya. Kandi agaca yemera agataha, ugaca utaha ati ndataha. Bukeye sinzi umuntu yampaye ibiyoba byicana, ati ndajya udutege turagaruka. Ati tugarutse impano urasubira untondere, kandi hari igihe tugora mpemu yera. Iyo rero uri mwishuri agutumbereza hatariho kuko uri mwishuri.
ati bukeye natumbera ku rundi rugo rw'umukristo, inzara nayo nahora narariye ibiyoba, niko navuga ineza, gukora neza, kugira neza, kugira ubuntu. Ati ndatumberayo, hageze kandi nagenda mwijoro, kuko mwijoro nari siri yuko umuntu yabwiriwe ataburara. Umva izo kode yari afise mu mutwe. Erega abantu bashobora kubwirirwa bagashobora kuburara ntibabwirirwe. Aratonda ku mukristo agira kabiri, ati kandi abo ni bene data dusenga hamwe, turi kumwe. Aho navuye saa 5 z'ijoro, abana barateba barasinzira, hitondeye utwo kurya. Ineza y'umuntu niyituma akundwa. Niwabona abantu bakamye wawe uraraba neza. None byagenze ko ati mvuye aho nahisemwo kucanja kurondera umupagani, ariko uwo mupagani ndamurira namwe ndafise ikibazo, hari n'ikintu waraje, ati ndafise n'umusesekara nayonkeye agahengwe ku mupagani. Mw'abakristo bene data turiko turaca mwico, ntihakagira umuntu muzopfinja. Unakicara bara bagasinzira, unakicara kuko yamaze gupfumbata amaboko yanse kurekura. Uyu mwene data yo hava amenyera, Bibiliya itubwira ko tugendana ubwenge, mbega beneka. Oya, ewe gufasha umuntu nta bwenge bwinshi bujamwo, bikeneye amavuta y'ineza. Ugasanga hari rundi rugo ahashitse, ati karibu, abantu bagasangira, abantu bagashima Imana, Imana ikamanura ikindi kivunde, Imana ikamanura inyange, Imana ikamanura ibintu byose mu nzu yiwe. Kubera iki? Mu nzu yiwe huzuye ineza. Uyo muntu yarambabaje. Urazi gito yambabaje? Nuko uyu munsi ari mu miliyoneri. None ndibaza abo bene data, uwafise amazu, uwafise igikamyo cikwega, ariko akubwiye nkiri mu bugaragwa, aho narinzi ko ntabarirwa niho nagorewe. Bene data, urukundo rugira neza, rugira neza. Usomye aha muri Bibiliya mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 10 ku murongo wa mbere, i Kaisariya hari umuntu yitwa Koroneliyo, umugabisho w'abasoda 100 wo mu ngabo zitwa Abanyelitariya. Yari umuntu yubaha Imana, akayitinyana nabo mu nzu yiwe bose. Yagirira abantu ubuntu bungahe bwinshi, agasenga Imana budasiba. Abona yeretswe imbona nkubone umumarayika w'Imana yinjiye iwe, hari nk'isaha 9 z'umunsi. Aramuhamagara ati Koroneliyo, nawe amukanurira amaso afise ubwoba, aramubaza ati niki ga mwami? Aramwishura ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze bibicibutse imbere y'Imana, Imana nihabwa icubahiro. Sukuvugishwa, harimo gusenga no kugira ubuntu bwinshi. Kandi uyu mugabo naramukunze, namye ndiko ntihamude umuntu atosaba ingabire nk'iy'ubundi. Mugabo ico namukundiye muze murabe munsi, n'igihe Petero yashitse yaragiye hanze, ni ubonera ubuntu bwiwe ko ari gitangaza. Aragenda abwira ababanyi bose ati ndafise umushitsi w'Imena mu nzu yanje, murahava mungendera. Bibiliya ivuga ngo aratumira, bose buzura mu nzu ye, kandi kubw'ubwo buntu nyene, kubw'uyo mutumiro, ngo igihe mpwemu yari yamanutse no kubabanyi. Uragira ubuntu bwinshi ntawe uzi ico bivyara. Bibiliya ivuga ngo amubonye mwijuru, urumva baramugize ko deba, baramuvugako, gushika namu kumuvugako bavuga bati ilifo ko dutuma intumwa tumenyesha ico tumuziko. Urazi nk'abantu baba mu nzu imwe bakubwira ngo inyama ijya papa na mama, abasigaye mwese n'ibiharage. None kajya gapande uretse ko borya gatwaye iki?
gatwaye depanse, harabuzemo akantu mu mutima ho. Nagiye gusengera umuntu ngaho kuri Mutanganoro, umutamakazi yitahiye mwicu. Yemwe nabonye ibintu nahora mbona kera. Nyamutamakazi yari inzu nziza, hanyuma ndahasanga ku meza kuko nagiye kuhasengera mu masaa 6 saa 7. Ndahasanga nk'amasorori 8. Biboneka ko ari umushinga nahafashwe neza. Mugabo naho harimo ikibazo, n'ivyo bimenyanye n'ivyo. Ntangora. Hanyuma rero ndasenga mu cumba, hariho mutamakazi barimo duhamagaza cyo gusenga, turamusengera ndaheza byose ndaheza. Ndahasanga umugabo ari muri saramanje wenyene atawe umuvangira, ariko ariheretse. Mu bisanzwe mu migenzo y'ikirundi naho yo bagomba kukwima araguha karibu kandi atabishaka. Ndahaca muri saro buhoro buroni ndagize ga Kenya kuba amahoro. Uyo nawe nako ari Simba. Amahoro. Nego turabikana gegome. Murumvigane nasohose muri saro. Nta nakantu ka hypocrisie ashobora gushiramo basi, mugabo unciye ko ndiko ndafungura twosangira. Madame aranterekeza neza buhoro buhoro muri salo, turasohokana, nagira ni indoto. Nukuri? Hasi ndababesha kabisa. Ndashika no ku modoka yiwanje hanze. Ndataha hamwe n'uri kuvuga ati pemvuye hariya, mvuye heje. Hano Imana. Turi mu minsi mibi. Nta muntu ashobora gucira undi muntu mugabo kumva ngari ngo ikingo kuva kera bavuga ngo ni gisacu umugabo. Abo barabapagani. Umukristo ategeza kuba umuntu yiyoroheje kuko Yesu yaramworoheje. Abantu bakazorya intete babakozi kandi uyo muntu uri kurarisha izo ntete niwe yagutekeye izo nyama. Mbega ashatse we niyo kwiyarura imbere yawe. Kugira neza, umuntu akoroha akagira kugira neza muri we. Koroneri Imana iramushima, iramubwira ati hari ikintu ubuze kuko nakubonyemo ubuntu bwinshi, birakene ko ndaguha mpwemu yera gushoboze mwana. Nimbibi wabikoze udafise mpwemu yera, none ni wowe ufise mpwemu yera uzokora ibingana gute? Bene data, tugire kugira neza muri twebwe. Mwene data, kandi arajera kubariye neza. Kandi haje naburaye abwiri mugabo hamufashe igihumbi co ndenganishira icoro, kandi aho ufise 5 mu mufuko. Kubera ingabire kugira neza itari muri wewe, oya aya rafise igikokwa mpwema kadodora egadodora umengo adodoye ku kintu c'ikibaho. Ewe mwene data, ijambo ry'Imana riravuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Witsino Yesu. Ukacugendana na vya 5 witeze kuze cyo kuza gufukama ngaha uti Imana ndasavye mwene mukozi w'Imana nsengera. Ce hari umuntu yansavye igihumbi cyo ndakimwima, ndasavye Imana yo ingirira imbabazi. Mugabo ntunasubira n'inyuma no kuza kumubwira ngo akira ca gihumbi. Ati biraheze iyo kesi irahetse. Kugira neza. Iyo tuko turumva amajambo y'Imana turi mu ishure kugira ngo twige, fumba turi kiganza mwene data kugira neza kugaragare muri wewe. Uko niko rukundo dutwiye kujana. Ntukavuge gukunda Imana kandi ushobora kuba mwene sari kure yawe. Turiko turibesha. Uku kugira neza kube mu muntu. Kubera iki tunaniwe naho tuba tunaniwe nk'abari muri école primaire. None kaminuza niyaza uyica imbere gute? Kaminuza Yesu yavuze rero. Luka 6 Gije cha 6 turasoma ajya ku murongo wa 27. Nashatse kugira ngo ntangurire hejuru kugira ngo yumve. Twageze gukunda abansi bacu, ariko mwebwe mwumva ndababwire mukunda abansi banyu, mugirire neza ababanga, muhezagire ababapfuma,
musabire abagirira nabi. Ugukubise mu musaya umuhindukiriye n'uwundi, ukwaka umutamana ntumwibe n'ipfu, ugusaba wese umuhe, unyaga ivyawe ntuzubimwake ukundi. Kandi uko mugomba ko abantu babagirira muba ariko namubigirira namwe. Kandi nimwakunda ababakunda muzoshimwa iki? Kuko abanyabyaha nabo bagira batyo. Kandi nimwagirira neza ababagirira neza muzoshimwa iki? Kuko abanyabyaha nabo bagirira batyo. Kandi nimwagurana abo muziga ko bazobagurana muzoshimwa iki? Abanyabyaha nabo bagurana abandi banyabyaha ngo baguranurwe nk'ivyabo. Ariko mukunda abansi banyu, mubasabire neza, mugurana abantu mutaziga ko muzoguranurwa. Kandi impera zanyu zizoba nyinshi, namwe muzoba abana bisumba vyose, kukwigirira neza intashima n'ababi. Mugira imbabazi nkuko so agira imbabazi. Mana nihabwa icubahiro. None ugifise iyo ngorane ntoya, none ibi biho vy'amabuye ko navyo nyene bitegerezwa kuguca imbere nk'ishure, bizogenda gute? Murazibwiye n'Imana ari nziza, nuko no kugira ngo wewe uyu munsi ugaragare ko urukundo rwayo nta nico wayisavye, nta nico wasenze, wagiye ubona imbabazi z'Imana zikuguye ko ziraguhindura ubu mukristo. Iyumvirira ijambo ingene rivuga ngo iyo Mana ngo irafata imvura ikayirekura. Ntiraba ngo umurozi ngo ivuge imukumire, ntiraba umwicanyi ngo imukumire, ntiraba umugire nabi imukumire. Irafata imvura ikayimanura, ikagwa mu rupango rw'umurozi, ikagwa mu rupango rw'umugororotsi, ikagwa mu rupango rw'umugizi wa nabi. Uko niko rukundo rw'Imana. Yesu nawe aravuga ati namwebwe rero mubagahore nkuko so aragahore. Umwansi wawe ngo niyasonza ngo ugire gute? Kandi razi ko ivyo bitaragushikira. Umwansi mbe murazi, urumva icari cy'umwansi? Umwansi nuwaguhushije, n'umuzi wicara. Kandi ahatwe nta mwansi arimo muri twebwe kwene, aha dupfa kwankana mugabo nta mwansi arimo. Nagakokora yaguteye gusa gatoya mugabo si umwansi. Umwansi n'umwe yaguhize, n'umwe kurondera ijoro n'amanwa. Aho nyene Bibiri ivuga ngo uyo nyene igihe kimwe ntiyashikirwa umuronderere rasi. Atugahura n'umuntu akagushibura ikofa. Yebagabo iyi kaminuza Yesu ndabona umukirisa ashira kwirindi. Ego ukubisa ego ongera nahasha. Kandi ivyo biba muri twebwe. Nimba Bibiliya itubwira ati niyakwaka n'ifunda agakwaka n'ivyo ufise uracumuhebera. Ico si ikintu cyo kubwira vyoroheje urunganwe rw'uyu munsi, ariko bidusaba gushika ahantu ku musaraba kugira ngo iyi neza, kugira ngo kukugirira neza kw'Imana kutugaragaremo, hagira udutsi tumwe tugena turatuvamwo. Mu rupango umuntu arashobora kukwiyandagaza ko ngo umwana wawe yakubise umwana wanje, nawe ugaca ukenyera igitenge. Sivyo ngo gwanira umwana wawe. Oya, turakwiye kugira ubugwaneza. Ugaca wumva na Mutama aravuye ku kazi, umugore rero vyashushe ku mugore, hagaca vyandukira umengo ni ingwara yandukiye. Umugabo nawe yashika mu rupango gusa, eki vyabaye jewe badukubitiye umwana. Umugabo arankubitira umwana nkande, nawe nyene umengo ni mbandakara iramufashe ngu. Aho kwicara ati mukenyezi wanje tuza tubanze dusenge. Shetani yaciye ahantu, hari ahantu yitiji, hari urugi yinjiyemwo. Kandi hajya ubuvuye nyina, kuko hari igihe Shetani abateza ku kabumbu akabateza ko none se urupango dusangiye twese, reka twahahuriye tutari bene urupango. Facture y'amazi akanga kwiriha n'ibigirankana.
ngo ndabe ntayo ndiha, muricara mukizimya, umuntu w'Imana bikanga ko atekana atwicaza mukizima nkande nyine, ega ni shetani. Kandi shetani akamuha gutuza kwicara mukizimya panda 3 semaines, kuko numwijima umukoreramo. Iyo rero Imana itakugize neza ngo igutegure, nawe ucutangura kurondera ibindi, banza usenge, banza usiguze Imana kubera iki biriko biraba Mana, oroha intervena nidakubone Mana. Niyo hahani naya majamo turiko turabwira. Hanyuma shetani akaca yubaka igisika. Ubwo n'ubuzima tubayeho iminsi yose. Nigeze gupangisha umupangari, ariba amatara ya Regideso, bagafatanya n'uwundi, bageraho Regideso ibafata, ibafashe, baraza barakata amatara. None wowe nk'umukristo upangishije bica bigenda gute? Habwana Celestin acambwira ingene tubigenza ibintu bije ku murongo, sivyo? Mugabo ugiye gusenga naho hari igihe Imana ikubwira ibindi, kandi atari uko nanse kuja mu bucamanza, ndagenda ndapfukama ndasenga, Mana ndongora, ndonka ya majambo. Nibakunyaga ivyo heba, ncandaheba, ncandagena muri Regideso, ndondera abandi bakristo bamfasha. Jewe ndemeye ko nacumuye, abantu bampangiye barancumuye ko, none mfasha. Baca bamfasha kuri hajya amahera ibice gushika ku 600. Biba birahetse, amatara aragaruka. Hari ibintu bimwe Yesu yavuze ati ucureka. None uyu nina mujana mu mpimba nzogaburira umwana n'umugore wiwe. Haniyo yariko ababwira hari ibintu bimwe kuko harimo kugira muhebe murekure bigende bijane n'amazi, ariko hari nibindi ubijana aho bikwiye kuja, mugabo bivana n'ingene uza urongorwa n'ijambo ry'Imana, urongorwa na mpemu yera. Arafise uko yo kurongora, mugabo jewe narongowe n'ijambo ry'Imana rimaze kubimbwira, kandi Imana ikirondera uburyo bishoboka. Ndahevye, uyu mwenda ndawurekuye, uyu mwenda nugende, urukundo rugira neza. Turi mu minsi mibi, iyi minsi tugezemo rero. Cete cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, icete cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, igice ni cya 3 ku murongo wa mbere. Ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura, inkazi, badakunda ibyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bagahakana ubushobozi bwayo. Abameze batyo wamubayotera ibitugu. Imana nidufasha. Niyi minsi tubayemwo, tubaye mu minsi mibi. Bivuga ngo urukundo rugira neza. Ubu hari ikintu citwa gukunda amahera no kwikunda, n'ikintu cyo gusengera. Usanga no mu nzu aho tuba umugabo akikunda gose birenze, umudamu akikunda birenze, kuko ni minsi mibi tugezemwo. Gusabikanya ntabikibamwo. Nigeze kubaza umushinga ntahumwe, turiko turayaga, twari tugiye muri banki, bari kubona undi mugore, bari kubona umudamu, niyo gashaka wereka umudamu mutinjira. Wa mugabo, umuntu wese afise utwiwe, kandi aho n'abakristo. Naha iyi carte winjiranye muri banki,
madame ntazi kode yayo niyiwe ntayonse. Kubera iki? N'igihe cyo gukunda amahera no kwikunda. Naha kabisa aha wocikana uyu munsi sindabikwifurije. Aha ya mahera niyo yashikira umugore. Ngo yego ntariho. Nico gihe tugeze sinavyumvise ko bibaho. Bigenda gute none ko wumva ko byose ari gwanyu kandi ko wumva ko umufitiye confiance. Bigenda gute umuntu avuga ati ngo ndafise ibyo nyegeza umugore ntashobora kumenya byose nibikunda. Hari ibyo nisigariza. Mwene data umenye ko iki gihe cya Timoteyo cyagushitseko. Iyo amahera yose mfise nayiwanje nayimana yampezagije kandi nayumukenyezi wiwanje niko bitondetse mu rugo gubatswe neza. Amafaranga afise nta na kimwe afise ahubwo byose afise nigwiwe nigwanje. Ariko nta hantu ushobora kunyegeza carte ngo ndayinyegeje umudaha kandi ndupfe ejo none mpfe ndagusiga ingorane. Kubera iki tugeze mu bihe bibi, ibihe abantu bikunda kuvuga ngo hari ibyiwanje kandi nshobora guhamagagwa mu kanya nkaja mw'ijuru. Ngo aha hantu umugore ntashobora kuhegera, abana ntibashobora guhegera. Bikunda gute? Kubera iki? Iminsi mibi yaradushitseko. Hariyo kwikunda kurenze, hariyo kutababarana, hariyo kutamenya ivy'uwundi, ukwikakaza. Umuntu akikakaza mu nzu akaba ngikirandamuka akavuga ibyo ashaka, ntabeho yakoze ku dufaranga atanu two yarafise, ejo ukabura inzira we yaciye. Kuko mu mategeko dukwiye kugenderwa ko ya Bibiliya umushinga naye ni serugo, umufasoni akaba we ari kumwe bashoboye gutwara ibintu neza. Nivyo bariko barigisha n'abana bavyaye. Ugasanga no muri ya matelefone harimwe amasinyo amwe atabarurika ahindurwa ku munsi. None ugahagarara ukavuga ngo turakundana, aricura ko uyu munsi yamenye igasinya, yamenye kijya uko ndayikora. Mu gitondo agaca byuka ahinduye indi pine, ejo agahindura indi pine, hanyuma ejo ukaca uvuga ngo turakundana. Ekuriraho mudamu ntiyayibona ayirabe, niyanje ntiyayibona ndayirabe. Hari umuntu umwe bikunda kutubabaza, kumbe muri ama telefone hari gihe tuba duhishije ibintu. Twari hajya muhira, bati mwana wanje wowe urazi ngene bakora aga telefone neza, hari ibintu byamaze kwiblock indani. Kumbe muri ya telefone harimo ibintu biteye isoni gusa. N'aba bana bacu rero barazi kwimba mu mizi, bibaza kubigarukira hahandi tubirabira. Ngo ni WhatsApp ni karagenda arinjira mu mizi wamwa azarahura n'ubugesera ati ega papa sinarizi ko ibintu navyo nyine abibamo. Urumva ubwo bugesera yari yibagiwe ibibitseyo. Nyamwana agiye gukora iya telefone aca yimba mu mitsi, aja mu ma histoire y'iyo telefone, ma historique ya telefone, ahasanga mu bumara. Bantu b'Imana, juru turiko turakorera uko naryumvise abantu baritahama izojamo bake. Tugomba dusenge. Turi mu bihe bibi, ibihe nibikize gushikire mu muryango, ntibize binshikire mu muryango. Turiko turezwa, tugomba kuja mu ijuru. Mugabo tugeze mu bihe bibi, ibi Timoteyo yavuze biriko biradushikako mu ngo zacu, biriko biradushikako mu bana bacu. Aho umugabo avuga umwana w'umwigema akamwikokomora, aho savuga umwana w'umusore akamwikokomora, agasanga atani ikintu citwa kubahana kiri mu rugo. Turiko turashika muri ibi bihe, tugomba tuguhamagare wewe umvise ijambo ry'Imana. Urukundo rwawe n'uruheyiheyi kandi urabizi, rurimwe ibintu by'amacenga, rurimo urwango n'agasukari k'ikiyiko urakima mwene so.
kandi musangiye icyumba kandi mubana, ukagerageza kugira ubwire wiyorosha, ariko ntibikunda. Uyu muntu amaze iminsi ari mu bintu bimeze nabi, wowe urugo rwawe wumva ko rumeze nabi. Ijambo ry'Imana rivuze ngo mugire urukundo rutari uruheyiheyi. Wewe wumva umaze iminsi nta nubwo ufise, ingwa imbere y'Imana. Mana yo mwijire gutabara, maraso ya Yesu Kristo akweze. Mana yo mwijire guharire, ufise kwikunda kurenze uzobijana he? Ufise kwikunda kudasanzwe kubi, kandi ubona ko ari kwikidayimoni. Ariko shetani ntakangwa nuko turirimba, ntakangwa nuko dusenga, ariko akangwa n'abantu bagira ubwoba bw'ijambo ry'Imana. Ariko ufise kwikunda kudasanzwe, ufise ububi buri mu mutima wowe nyene, wumva mu mutima wawe ati ndafise ububi, nabo tubana barabubona ko ndabufise. None uru rukundo uzorushikira ryari? Kadusengera abantu baciye bugufi. Sabe Pastor Deo bashire maboko y'Imana, basengera Imana. Turagushimiye mwami Imana nzima, turagushimiye ijambo ryawe. Hari ico ugomba ku muntu wese, nuko agendera mu rukundo, akakora ivyineza, agakora ibiguhimbara. Urukundo rukaba mu bikorwa, niwe mu majambo gusa. Ntibibe mwami mu bujyaja canke mu guhendana, ariko umuntu akagenda mu muco, akagenda Mana yumvira muhemu yera, agakora ivyo ugomba, agakora ibiguhimbara. Mana yo mwijuru, ijambo ryawe ntawe uryumva gusa, ariko akaba ukora ivy'iryo jambo nyene limutegeka, limusaba. Mana yo mwijuru, turagushimiye ababisuzumye, Mana baje mu muco, kandi turagushimiye ko amaraso yawe Yesu yeza icaha cose. Turagushima umuntu aciye bugufi munsi y'umusaraba kumuhindura, Mana agafata ingingo nziza yo guhinduka, hanyuma amaraso yawe Yesu akamwoza, akamwuhagira. Muhemu yera agakora igikorwa cyo kumuhindura, Mana akaba ugenda akwiza ishimwe ryawe, agushingira intahe, ibikorwa vyiwe bikavuga. Mana yo mwijuru, ko ari umuntu w'Imana yahisemo kugira neza, yahisemo kugenda mu gakiza, kugenda uko bibereye abera, kugenda uko bibereye ab'umuco, kugenda uko bibereye abaganzwa na muhemu yera, kugenda uko bibereye abumvira ukuri, kugenda uko bibereye abaciye bugufi bakemera guhinduka, bakururuka kuri vya bindi vyose vyari Mana yo mwijuru bibaganza. Mana yo mwijuru bakemera kurekura, kuko bemereye muhemu yera kwihana no guhinduka. Urakoze kubabariye, urakoze kubahariye, ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bagipfukamye tugoma dusengera abagwaye. Nawe ufise umusozi imbere y'Imana, uhaguruke tugushire maboko y'Imana. Urashobora kuba ufise intege nke z'umubiri, canke urashobora kuva icyifuzo imbere y'Imana, kuko baje kugira ngo batunganye imbere y'Imana. Cyo dusaba Mwarimu Christophe igigwe hano abasengera Imana. Mana nkuru data wa twese uvyagiye mu ijuru, turagushimiye. Wewe uri umunyarukundo, uri umunyembabazi, ugirira neza umuntu wese, nta muntu n'umwe wasigaranye ikibazo. Uwo mwahuye wese Yesu umukubwiye wese ingorane yiwe, wagiye umutoreye inyishu. Turagushimiye kukundana, turagushimiye ko ufise urukundo rw'akabura rugero. N'abana bo bahagaze mwami urabakunda, kandi urabazi, bahagaze imbere yawe mwami Yesu Kristo, kuko bagwaye kandi bafise imitwaro itandukanye. Mu izina rya Yesu Kristo natwe turabasengeye, mu izina rya Yesu Kristo abagwaye nibakire, ubushobozi bw'Imana nibuburukiremwo, ingabire y'Imana niburukiremwo. Aba bantu bakire, ubushobozi bw'Imana bubakize, ingwara zimuke mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese yaje ababaye munezereze mu izina rya Yesu. Aho uciye hose warabaza wipfutse ko ngukorera iki, kandi yagenda nezerewe. Nezereza ababasavyi bawe Mana, nezereza umuntu wese mu izina rya Yesu. Taha nezerewe,
atahagowe neza, abagwaye bakize, abafise imitwaro itandukanye, turabasengeye mu izina rya Yesu. Bimeze nk'imisozi bibapfa imbere uyu munsi mwami, bawugira ucibutso, babona Imana, babona ukugenderwa nawe uzoba ukoze Mana. Nuko urakoze, natwe turizeye ko bibakoreye mu izina rya Yesu dusenzemwo, amena. nuko abumvise amajambo mukayakira, Imana ibahezagire.